ariko inyigisho nshaka kubigisha no munsi nariko ndiko nasenga ibisanzwe, hanyuma numva iji imbwira muri jewe ngo ndeka mbe ndiho. Niba twavuze twari no munsi, amen, ngo ndeka mbe ndiho, tayimbe twarize ngo ndi uwo ndi, sivyo twari no munsi, ngo ndeka mbe ndiho. Ndabwira Imana none uri ndiho, ndabizi kuri ndiho, ariko Imana yambwiye ati abana b'Imana, abana banje benshi ntibandeka ngo mbe ndiho, baridodomba kuko ntabaye ndiho kandi ko ntashatse kuba ndiho, ariko ntibanyemerera kuba ndiho. Rero nawe ushobora gusanga ari ibintu bitaba mu buzima bwawe kubera utareka ndiho ngo abe ndiho. Biva hehe? Ni hahandi kenshi usanga ushaka gufasha ndiho. Abana b'Imana benshi barafasha ndiho, gushika naho amasengesho usenga utinya ibintu bimwe bimwe ati ngaha anye no banexagere kandi ndiho ndamuhe ibi ni byiza gukora, ariko ndiho Imana yawe ishaka kuba Imana. Haleluya. Yabwira Mose ati genda ukora ibi bamenye ko ndi Imana, ko atayindi Imana iriho. Haleluya. Ari Imana imwe gusa. Imana ishimwe. Hari utumana twishi, ariko yashaka kumenye ko mu byo ufite byose, mu byo usengera byose, ntuzugerageze gufasha ndiho. Ntugerageze kugwanira ndiho. Abantu benshi bagwanira ndiho bakashaka kugira icyo bashoboye kugira ndiho na maramare. Ndumva Imana yacu ni maramare nivyo, ariko ndashaka kumenye ko Imana niyo ya mbere ikunda icyubahiro cyayo gugusumba uko igikunda wewe. Navyumvise? Icyubahiro cy'Imana iragikunda cyane gusumba ibintu byose. Nimba ushaka gukora ahantu Imana ishaka ko kushaka kunezeza Imana, iteho icyubahiro cyayo. Haleluya. Ibone ko uvyumva nkuko ivyumva. Amen. Ariko nugerageze gukoresha ingufu zawe kugira Imana ihabwe icyubahiro. Kuko nugerageza gukoresha ingufu zawe bisuka gutaratahura Abanyefeso 2:10. Ephesiens 2:10 twara tuyandika hajya. Twarayifuze. Irimwo Ephesiens 2:10. Iranditse. Dongo yuko ko byose byaramaze kurangira, Imana birangije byose kugira tugere gute? Tubigenderemo. Kubigenderamo no kuvuga iki? Haleluya. Ninde yajyamba ibirato hano inkweto? Ni bakeya. Abandi bari hagarara ko. Okay, nibaza ko ngaha anya apana ku radio aha muri iri shengero nta numwe mbonye atambaye ibirato. Bisigura yuko ibirato wambaye wajiro bigenderamwo, wajiro bikwega, wabigendeyemwo, kugutsina bigendeyemwo. Ninde yambaye ibirato agenderamwo yakoze? Ninde yambaye ibirato agenderamwo yaguze? Okay, hari abataguze bahawe kado sivyo, ariko warabihawe warabiguze. Nta izina y'ibirato ngaha ufise, waragira gikora ico kirato, warakironse. Nuvuga yuko ikirato wambaye hari undi yagikoze kugira ngo kigenderemwo. Haleluya. Kugira ukigenderemwo, urashobora gitabura, urashobora giturira, ariko wagikoze yagikoze uko nyene. Sinaza ko warakigize kirekire, nde gikweza kirekire, nde kigize kigufi, apana tano yo gukata, apana ijya kirato hari wagikoze kuri mesure. Iyo mesure rero wewe wayiguze gutyo, waragiye uripima, hariho 10 wheat set kwambara wheat, waguze wheat kugira ugendere muri wheat. Nimba wambara wheat nimero 8 ukagura 6, bizogenda gute? Uzoshika ushitse ngazo shukuri ibirato kuko omerewe nabi cyangwa ntushobora no kwinjira hakira ko kitinjira, ariko rero nivo iwawe, rero mesure iwawe. Rero ico kirato bagikoze gutyo kugira ukigenderemwo. Abanyefeso 2:10 ibikorwa byiza byose, harimo nivuga butumwa, harimo guheza ibintu byose ubona ko ibikorwa byiza ushobora kwiyumvira, ushobora kurota byiza, apana ibyaha byiza byose Imana biteguye utaravuka. Kandi Imana biteguye kuri mesure yawe kugira mbwire gute ubigenderemo. Rero uno munsi hakubigenderamo turashaka gufasha Imana kongera mesure.
gufasha Imana kuhindura nivo. Ariko Imana ivuga ati ninde kubwiye kunkorera kirato namaze kugikora kigenderamo. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe wararangiye. Cyo gituma muri Yeremiya 29:11 ndahakuna naho nyene, Jeremie 29:11, sivyo yuko ndazi ivyumviro mbiyumvira ko. Ninde bivuze ko murahasoma? Nije ndabivuze. Uhoraho arazi ivyumviro kuri umwe wese ngaha ari ngaha. Ivyumviro, imigambi. Imana azi umugambi ku buzima bwawe, kuri kazoza yawe, kuri mariage yawe, kuri kariyere yawe, kuri vision yose ufise, ku mutwaro wose ufise. Imana afite ivyumviro. Ndabiyumvira ko. Ninde bivuze? Haleluya. Ngo ivyumviro bimeze gute? By'amagorwa, by'amahoro, ariko atari iki cy'ivyago. Kubera iki? Kubera iki? Ndabaha iki? Ivyizigiro bigira gute? Haleluya. Iyo umuntu ubwiye ivyizigiro ashobora kuba ari mu magorwa, ariko akwiye kuba agize ivyizigiro. Ivyizigiro bivuga yuko nubwo uri mu bibazo, ndazi umugambi mfise. Uri kurababara, ariko finalite si ukubabara, ni kazoza nziza y'amahoro. Ishengero ry'Imana ni ishengero ry'Imana nyene. Haleluya. Ishengero ry'Imana muri Bibiliya barivuga ngo l'épouse, umugeni cyangwa umugore. Ariko no muzi turaba abagore. Ishengero ni umugore, ni fiancé. Umukobwa baramaze kumukwa, abavyeyi bamuranga nk'uwagiye kera. Son frère akavuga ya nezo nsasira igitanda. Byarangiye. Kubera ki hari kiguzi. Vuga uti kiguzi. Hari kiguzi Yesu yatanze. Ntiyatanze amamiliyari y'amadolari. Yatanze ngahe? Amaraso. Ndavuze na amaraso. Ibanezerera kumva amaraso. Amaraso nacha kubwira. Ngo atanze ngo 10 million. 10 million ubusa. Amaraso n'ubuzima bwawe. Yesu yatanze amaraso kugira nikiguzi yatanze. Kugira wewe umenye ishengero, umenye ko ntihagire gukora ko ngaho. Aha Yesu agumacunguri akegera igoyo. Agumara mbiriva. Uzosire kuraza inshinge. Wibaza tirone. Bizogera gute? Karabaye. Nuzose kwimvira gutyo. Kuko ndavyumvira Yesu azobwira ati weza ko nikunda kunsumba. Amen. Sishaka kwitaho umufiance wa Kennedy gusumba Kennedy. Kennedy aramwitaho gose. Kura mubonamo kazoza. Abonamo abana, abonamo kazoza ku ibintu byinshi, aba projet menshi. Ariko urashaka kumuterera, ageze mariage guterera gusa. Ariko umuntu amwitayeho cyane nujya. Ko ndazotanga ikiguzi, wena ikiguzi uzotanga. Amen. Rero ishengero Imana kwanyereka ati abakozi b'Imana, abana b'Imana baritaho ishengero ryanje kusumba jewe. Bagashaka kumfasha, bagashaka gushiramo ibintu je ntateguye. Nkuko twabisoma mu Efeso 2:10, Imana yamaze yabirangije vyose. Ibibazo vyose biri mu ishengero uno musi, apana ishengero ryo mu Burundi gusa, ishengero rya Kristo muri rusange. Ibibazo vyose biri mu ishengero nta na kimwe gitangaje Kristo. Ibyabaye ino musi Yesu yabimenye vyose imbere yuko biba. Yabimenye kuva kera. Ariko ikibazo kihari, ndiho ntashaka kumureka ngo abe ndiho. Turashaka ko mu kibanza ciwe. Ikibazo nuko iyo ugiye mu kibanza ciwe urazibira umugambi wiwe, urazibira ikiganza ciwe, agira ngo akore nawe ugawasimbiyeyo. Amen. Murabona abantu ugiye ahantu ugasanga umuntu yitambisa imbere, ntazi imigambi ufise. Yumvire wewe uje kugira discours ngaha wavyanditse, ugasanga umuntu ashe yifata mikro avuga ibiki, ntazi ivyo avuga, ntazi imigambi yawe. Wowe ni uza kuvuga imigambi n'ivyiyumviro. Amen. Cyo ikintu twashaka twumva. Ico rero nico Imana yigishira ati nimusubire kwigora. Amen. Kuko jewe nariko niyumvira ibintu vyinshi ku gikorwa c'Imana, kwishengero n'amasusi. Yesu aravuga ati ayo masusi wiremeka, ivyo bibazo wiremeka, wihora iki? Uvuga uti wihora iki? Kwe kuvyiremeka wewe wabibona kandi afise inyishu, afise solution. Hari ibibazo biba akabireka abibona, kubera biri mu mugambi yuko bitaza guca muri izo ngorane nyene. Cyo gituma Yesu yasenze muri Mariko 14 asenga agerageza gukwepa umusaraba, sivyo? Ariko icyayi gikombe ategerezwa kunywa.
nkuko nawe ushobora gukora ibintu ushaka gukwepa ariko ari ibintu uteza gucamwo. Haleluya, amen. Reka wewe akwereke ivyo ufata, akwereke ivyo ukora, akwereke ivyo ucamwo. Amen. Umureke wenyene abikore.